hari abatwita indaya gute umuntu ushaka kubona ngaho umubonye ku ifoto umubonye ari karakina wewe ugiye kumujija gute ugiye ntawo murahurira ntimwahuriye ku mutwenzi ntimwahuriye muri gera ntimwahuriye namwe sinshatse kujajinga abajayo twese twarajayo canke turacajayo mugabo ntaho twahuriye ndiko ndakora ico kintu gute unyita iryo zina abantu turafise ingorane yo kumva yuko umenga nyine ucira urubanza umuntu ugiye kwiraba burya wewe uri sire ko twasanga wera amahera abakenewe mugabo munzira nziza ntago bisaba yuko twiyandagaza ntago bisaba ko tumenja ntago bisaba ko twambara icyeyi kugira turonke amafaranga ayaca arahari ari mu birera ari karatse ari ngeno doshe ngeno tagase n'umutima mwiza abagabo je mba nisekera kanaga stress gake n'umutima mwiza yego narasirimwo karimwo bien sûr ndayo vy'ubu yakanyama karimwo kandi nyamegere kuri 32000 gusa ubwo muyikubita nk'ibiharage semira hembe ubeza ugana uri kuravuga ubegura beza kwisagaye ko ndazige neho oginye atanya mirimo umukobwa mwiza ati reka ndazige nyene ndese ndubaka mugabo nagenda kubwira ni ubaka ntutahanire na ice cream canke imbombo umugore kazaka kunanire twari tunagoye tuba dukeneye akantu gatoyi gusa. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Agate TV uyu munsi twagiriye ubakwe ryo kwakira umukinyikazi ngo ati bakwe bakwereka nese ko utari umuntu asanzwe ashimira bamwita Cadeau Ravelle. Ego. Amakado bamuvuga ko uyu munsi turayatahana. Ndakwakira mu kiganiro cyacu Cadeau Ravelle. Bagaze cyane ko sa Mario, akoze cyane kujya kuri Agate. Namukije n'abakunzi ba cinema ndundi n'abakunzi ba Agate ni ndabibutse gukora subscribe ubunyene mutara bandanye ikiganiro kabisa. Wow. Ndakunze ukuntu utanga makeya. Ukuntu ise ubakira ubamakeya ego arakantu mu rugo rwawe cyuvyumva na umeze gute none ndashima Imana amakuru yawe nukuri ndashima hora Imana kabisa nawe ni sawa nanje ni vraiment ndabibona ego akano gaklima ukumva gute kaga klima vraiment kararyoshe kibutsanye niyo umuntu aba yaravuye kweri womenga ni mwaro ku murango saa sita nimubona ariko umugoroba imvaro hameze nko saa sita oya saa sita ku imwaro habameze saa sita zo murango maina simisi yose kwa niho ndabesha muri bijya bihe nk'ivyo mu kwa kane ya ariko nyine urumva ko haryoshe haga fresher gusumenga kano gakima ntikaba karyoshe ku bantu bose abo ushatse kuvuga iki umuntu ari celibateri n'umuntu yubatse kano klima kabagwa neza je sindagera ntahura ubu celibateri no kubanga couple na klima aho bihuriye mu ntahutse okay izo leta zose uramaze kuzibamwe ari zibira ariko uri celibateri n'igihe wari single n'igihe nari en couple aho kandi klima zose nawe ari sawa uko nazumva n'uriko ndazumva icagiye wawe wifuza kugira kubonana n'umu partenaire wawe bagabo bihuriye na klima nawe nsobanurire sitagutahura ndakubaze nkuko kano kabeho no kumva bakaryoshe kandi wambaye umupira mugihe ufite umu partenaire muri kumwe n'ubwo mupira tawa wambaye kano kabeho nako kumva ya sidavyebera none uramwambara ugira iki kugira ngo kabeho no kumva uri sirajya ko abantu bari yakupre ntimukanya bagabo bakanya bakanya ari bonyene ya bamureka gushikuza Ravelle abantu benshi bakumenyereye mu mafilime agiye atandukanye ariko nturi umuntu ukunze kuza ku marezo sociaux cyane ni kubera iki ku marezo sociaux ushatse kuvuga iki mu biganiro mu biganiro donc navuga ko ibiganiro ndabikora gake kubera ko kenshi mba ndi mu tournage canke nkaba mfatira n'ubuzima busanzwe ariko nibaza ko buri muntu wese aza kubera bafise content runaka muga nk'uko ari mu mpera z'umwaka umuntu abafise ibyavuga tuvuga rero sinoza kuvuga nta filme shash nta kuvuga muri video sindabikunda ndakunda kuvuga fise ikintu nje kuvuga mfise nanje profil wanje tuvuga ego tubwirira aga profil kawe k'uyu munsi kuko muri impera y'umwaka kuno munsi
Then kuri cyambere ndagushimiye cyane ko twantumiye. Icyaka ndashimira abakunzi banje gene bafashe mugongo muri uno mwaka wa 2024 wabaye umwaka mwiza umwaka nakuriyemwo. Ego nukuri nugushimira. Turaho nyene ahubwo. Tubwire umwaka wa 2024 gitangura. Nize ntego wari ufise, nize challenge wahuye nazo mu gushika kuri izo ntego. Mbega izo ntego wari ufise zose warazishitseko canke rizo utashitseko? Ego sinza kuvuga intego imwe ukwayo kuko nibaza ko ndi muri benshi batanguye umwaka bandika ivyo bashaka gushikako ariko novuga ko 70% y'ivyo nari nifuza nabishitseko. Ivyo ntashitseko hari vyabaye kubera ukunegrija kwanje amakosa yanje, hari n'ibindi Imana yankoreye kugira ngo peut-être isimbishe ikintu runaka. Donc sinidoga kabisa ndashima. Ego Challenge wahuye nazo ni challenge ni societe umwanya amafaranga amafaranga idio nari guherako amahera ndi mu bihuza n'imwaro mugabo mabitse ko amafaranga arahuye amafaranga abakenewe cyane gose mu bihe nk'ibi mu kazi kariko kose cyane cyane yuko urakora ibikorwa vabwenge babikeneye yuko uronka uburyo bwo kwibeshaho no gushaka gukora ibikorwa vyawe ariko muri byose ndashima. Waruza akantu ka societe. Ego societe irakunze kuba imbogamizi ku muntu arenga gukora ibikorwa mvabwenge. Wewe ku bwawe nakahe gaparti societe yakwiciye muri mwaka wa 2024? Bantumwe bakunze bacu mufisa ama negativity. Muze mumenye neza ko irya commentaire negative mukora umuntu ashaka kuyisoma tu ntavyiteho mugabo buriya biramwafecta mu bwenge. Hari gushaka kuba ugira ukora ikintu ugace bukaza commentaire ukumumenga za commentaire zagushiyeho limite runaka no kuvuga negativity vraiment iri muri societe ndundi tuze turaba tuyikureho. Niburi simvuze ko ngo mwame mudutera amashugwe ariko mu vyo dukora vyose ntihabuze nakantu kamwe wa press hera kuri ako kantu hama uheze uduhanure mu nyuma kugira ngo udatuma mentalement cyangwa psychologiquement tugira ama barrière twishira ama barrière ugasanga nta hantu tudageze. Rero navuga ko 2024 yambereye umwaka wo gukura kuko negativité vraiment simvuze ko itakimfata cyane me nayimenyere ubu wamaze kuba umukambi ntikinyafecta gose mugabo mba ndabivuze ko yakonze ko hari n'abandi bigira. Ubwa mbere waramubona nk'umuntu akomansa ukacurara umutima uhagaze? Oya rega suko bigenda sérieux suko bigenda ntago urara umutima uhagaze uba wumva ko ari ibintu bisanzwe me hari ahantu ushika ugaca wibuka vya bintu hari ikintu ubugira ukora ugaca wibuka ntaco bikubwira ako kanya muga iriya negativité iragukurikira kuko iba yagiye mu mutwe cerveau iba yarojise ugasanga hari ama barrière kiraguterekera. Ikintu vuze nico kandi kirakomeye. Abantu benshi iyo bakibona negativité ugaca twenga ngo era nakango nyanditse kibi bintu gusa rero mu nyuma ca kintu karagaruka karaza gira commentaire imwe canke zibiri umaze kubona muri comment section ukavuga ati sha si commentaire zirankoza ahantu. Hari abatwita indaya urumva ico sukuvuga ngo kiringa kigaru ungama sama bless gutu umuntu ushaka kubona ngaho umubonye ku ifoto umubonye ari karakina wewe ugiye kumujija gute ugiye nta muri ahurira ntimwahuriye ku mutwenzi ntimwahuriye muri gera ntimwahuriye namwe sinshatse kujudginga abajayo twese twarajayo canke turacajayo mugabo ntaho twahuriye ndiko ndakora ico kintu gute unyita iryo zina. Abantu turafise ingorane yo kumva yuko umenga nyene ucira ubanza umuntu ugiye kwiraba burya wewe urisire ko twasanga wera twasanga wera ntagato twihutira kuraba ivyo abandi bantu nko kubanza kuraba ivyacu kwanza. Ikindi naco ndashaka kuvuga abantu ndetse na nk'impanuro mugazi uraraba uri kurahanurira umuntu pe ega sinaza kumuna kwambika ibara abari karaguhanura no oya hari faso ukwiye kubikoramwo cyane gose ego mu rufasoni kandi cyane apana kumwandagaza nuko kuko hari n'umuntu ashobora kubona umuntu witwa ngo muramuhanura ahubwo akaca amuha iyo image hari n'abandi basanga bari faible muri esprit ugasanga ngo n'ubundi ko babimbona mwe kandi abikore ugasanga usanga urabigiye ngo utariyo ntanzi mwavuga n'ubundi koko mbe mwiza bazokama bamvuga nabi kandi ndanabahanura abantu nanje bwanje nibwira
ntabwo ari byiza kubaho kubera abantu bankunde banshime ntabwo ari byiza. Iyo uje muri bino bikorwa mvabwenge uri umwigeme hari challenge nyinshi uhura nazo. Iyo uri umwigeme ho babiri too much nihe challenge imwe canke zibiri umaze guhura nazo kavuga ati ibi bintu umengano bihagarika ariko kubera ari umuhamagaro ukumva wo bandana? Ntabeshe je ndashima Imana nta challenge novuga ngo nahuye nazo kubera ndi umukobwa kuko novuga ko yanciriye inzira aho naciye ntaho bambwiye ngo kugira tugupostinge ngo kugira tuguherore ngo ibiki n'ibiki oya nukora. Ndashima Imana rero ahantu nabona bavuze ngo ndashitana ngo ndadebukiwe ndashikaho simvuze ko nazoshikaho ariko kuri uno mwanya nta kintu kimwe ndahura naco mu buzima canke muri no carrière numve ko no hagarika film oya pe. Hari igihe haza nk'umusponsor akaza gusponsoriza akaguha makeyi gusa ugasanga hari ibindi bintu agamije behind ya vya bintu aguha biramaze gushikira ivyo vyama vyashitse. Hari n'abandi baba bitwaza ikintu runaka pouvoir bafise amafaranga muri diaspora niki ugasanga ko bitwaza pouvoir kugira ngo bashe bumva uwo bashaka bose baramuronka. Ivyo rero bishikira umukobwa wari we wese mugabo ndashima Imana yuko nibirambaka ko jewe nikubona utanguye kuzana ibintu byo kumva yuko hari iyo pouvoir runaka wo kwishimikiza kugira uronke ivyo ushaka profiti wawe nizera ko n'ibitambere ryanje rizoca ngaho ndaribura kabisa. Kandi bavuze ngo amahera ngo niyo ya mbere. Amahera abakenewe mugabo mu nzira nziza ntago bisaba yuko twiyandagaza ntago bisaba ko tumenja ntago bisaba ko twambara icyeyi kugira turonke amafaranga ayaca arahari ari mu birera ari karatse. Erega abo bantu nyene n'ibimana yabacishije mu Imana nizoza kugucisha umuntu mu nzira aza kubwira ngo kugira ngo ndaguha amafaranga ndugikira ifoto y'ubwambure bwawe ose Imana ibimurungitse. Imana irashobora kurungikira umuntu azoguhindurira ubuzima akaza akubwira ati nkorera David dushaka kamera byose hama rero niwunguka uzonsubiza canke pourcentage zimeze gucyana gucyo ubundi ako niko kazi mugabo umuntu abaje yitwaje ikintu runaka yakubonye kuri rezo sociaux kuzamva ngo nuhebe filme ngo nugira iki no wose Imana iba yamurungitse siko ndavyumva. Ako kana aho hari umuntu amaze kwandikira ati Ravelle ndongikira ifoto wambaye ubusa cyana kurungikira amafaranga ntibirambaka mugabo mpora numva aho vyabayeko nukuri yaciye gusaba ikigongwe ngo ntuzomuvuge jene reka kuvuga jana ivuga ndaka kuvuga izina ryiwawe vyanshikiye je sonaritinya kubivuga kuko uza ukiri ingwara arayirata bimaze kunshikirana bivuga kugira ngo ntere kuhaje n'abandi bakobwa bimaze gushikira nuko bitananshikira kandi ndababwire ntagire uzoguhenda buri ifoto n'ikindi kintu image n'ikintu kinini cyane gose nzabona umwuzukuruza wawe asha bose nubwo baba ma pasta iriya passé kuko ifite ama preuve nikurekura ibihari yego ifoto nta cyabaye nuko cyatuma kiba basa ari ifoto nibi nuko kabisa nawe ni kubibona oya Otuma haboneka ifoto canke cyo tuma kiba ari ifoto niboneke nibaza ko ico uza gukora niba ko ari kibi ubu uri conscient cyangwa uri consciente yuko kitegeza kukura trapa Sabase no yavuze akantu ngo ubuzima buguha ico wabubikije niba wowe uri kurakora ibintu runaka udasabye imbabazi Imana cyangwa uvyihane cyangwa urabingene ubira trapa kizogukurikira to ego hari abantu babona Ravelle ayo trending amafilme ya hariya no hino gusa bataza ati mbe Ravelle mu kwinjira muri cinema byatanguye gute byaje gute ko ninjiye muri cinema ni impano nari isanganywe nakina ama pièces de théâtre nk'abandi bose ku mashure mu ma spectacle mu ma concert bakama ama rôle mu misi mikuru y'igihugu y'abakenyezi yiki hose ugasanga nyene ndiko ndakina maze gushika ino muri université uvuye Mwaro nta université yari ihari iriyo université de Mwaro ahubwo nta matege oya yo yaje kera nuko Imana itaje nko muri 2007 2005 mugabo ivyo nashaka kwiga nta vyari biri y'Imwaro nuko Imana y'amategeko ariyo ndabizi ko numva nkiri y'Imwaro Imana igira neza nuko rero ndaza ko nanje gukurikirana igisata c'amategeko nshika ko Université Direct Tanganyika niho nabaza umukuza wanje yitwa Justin ati wondonkira team
nshobora guheramwo atari nayisanze mfise umukuzi wanje yitwa Mede asaza akora filme kandi ari cyamamare ugana umukuzi wawe ego aba bacu baravukana ego wow ariko sinashaka guhera iwiwe numva ashaka kubanza kumwereka basi umuko mfise inyota yavyo hama nk'ipreparamentare mako ashaka kunyankira no kunyemerera yemeye akamfasha anyankiye nkabandanya niyo mpamvu nahereye mu yindi team shika mugwi mwiza cyane gose twarubizi ndabashimira cyane gose ani Esperance ego ni naho rero BMT yavuye imbona irankuriza impano ubuye nkaba mfise iyo miryango ibiri warubize na BMT wavuye ugenda kumusavye niyo yakwirondereye nukuri se namusavye niyo kwirondereye ego bivanye na scripts bivanye na hori yarabona yari yanditse muri iyo filme aravuga ati iyi hori yo ishobora aca arampamagara waruze ngo wari waje ngo kwiga amategeko kwiga amategeko urayazi bon niyo nakurikiranye benda kwazi iyo mugiye kwiga amategeko mwiga amategeko yose muri rusanga agize igihugu vyose n'umuntu canke haro limit twiga ayagize ayo mu gihugu ciwacu ni nayo umurundi nk'ivyo bayemerewe mu bintu vya mariage niki yo watwawe n'umuntu wo hanze iyo washatse kurongora umuntu wo hanze donc ibintu basi vyerekeye umurundi wese twaravyize inyuma yo kwiga amategeko cyo birangira bibereye umukinyi wa film umve sinanarindiriye ko ndayaheze oya narabibangikanije waragraduating ego kubifatanya ivyo bintu biri vyari vyoroshe urumwigeme ntivyari vyoroshe n'ukuri vyasaba yuko umwanya ndawudiviza nkamenya umwanya wo kwiga nkamenya umwanya wo kuja muri tournage zarakazi ubu habonetse akazi gatuma ukora ivyo wigiye woheba filme ukagenda gukora ako kazi jewe iyo umujournaliste ambajije ico kibazo misi yose namba ntanga akarorero kuri Ani Esperance n'umuntu akora mu bijyanye n'amabanki ibintu nyene by'amafaranga niki ariko ntigeze aheba film wanagomba niwe yashizeho niyo platform twese twahereyemo c'est vrai umwanya wo gukina nta uronka cyane ariko ntiyahevye donc nanje sinoheba kandi sinoreka akazi aho busa nk'uhevye oya none niko agikora none araba umu acteur principal none tabema rega je ndubwo urabona ndakubwiye niyo ntoronka ku kazi sinza ko amanda actrice principale kubera iki hazazani maraso mashasha we pana ngo ni ngombwa ngo yuko ngo buri gihe cyose oya niko bimeze ubundi nta kitazima ahubwo umenya bien sûr naratse ndashima Imana bakeneye siri yawe yindi izivuga ati ukivuga twumve Ravelle imva mwihoro uyivuze mumvike turakumva ariko n'izindi ziraje abantu benshi iyo bakoranye hari igihe usanga bavanye mwese agacinga cano yiwe kubera iki udashinga cano yawe jewe niyo nzoyishinga abantu bazibigere bimvira ko twavanye na BMT canke nawe arubizi sinzigera mba ndumwe kuba ntarashika rero ahantu shinga cano nuko umwe wese byaba afise target zibi wafise ikintu ashaka rero jewe ko napaze ibintu by'iwanje ntibiruzura neza ndarindiriye vyuzure byambye ama ntangura uracaba profita gute utwo tuntu ushaka kuzuzako oya none guprofita gute bagabo nk'ubu wowe dufate ushaka gutanguza YouTube channel yabibiganira urashaka kuvuga ati Jesse shaka uza ndakorera muri car house shaka uzamvise studio sivyo ntibibuze yuko wowe undi akeneye kuza arakorera mu location igiye atandukanye wowe baratangura mugabo wowe urafise ahantu ushaka kugera uvuga ati je ntafise studio sinzotangura ni muri iyo manière rero wande nanje ndafise ibintu nashingiye ko ntaragera ko ndindiriye ko vyuzura voilà tubwire kimwe canke bibiri ukeneye kubanza gushika ngo mvuga imikenyuro yanje ariko nawe ega nubwire baguterera aba sponsor mara we nukuri abantu bashaka kunterera banyandikira inbox sino revera gasokre kanje bakantange reka kubera ikirga uko babimeze kose wenyene igitekerezo kiguma ari cyawe ntumana nk'umu engineer nubwo yobwira abafundi n'abayede ati nyene izo bimeze kunuku ntibashobora kuyikora nko kavyumvira mugabo nanje nizera muri secret professionnel nkakujya kwa patiri adashaka kuza nje fise umusaza wanje mu patiri bandabizi ko nibwo noja kwirega
ambwira ko nivyo amahera mama ataza kubimubwira nuko raje uramwirega ko vya vrai kubera iki ntomwirega ko yarahawe ububasha uyambira biramaze gushaka genda kumwirega ko nyamba umufise vy'ukuri ndamufise uramaze kugenda kumwirega ko kubera kumva chips wamaze gende kibanza seye sinoshaka kuvuga ngo imipango yanje ni iyi yose ngo ndayivuge ariko nyene ufise umuhamagaro wo kumfasha kumfata mu mugongo yose tukaganira nkamubwira uko ibintu bimeze kuko sishaka ko bumva numva abashaka kumfasha bavyumve n'abadashaka kumfasha bavyumve kweri wapi nganize sinema ndundi ni ikintu ushobora kuinvestisamwo ukungukiramo cyane gose ukoresheje strategy tweburiya nuko mu Burundi aba boss batarashaka kubana neza influence d'office uriya nitwe tuba dufite ama platform arabwa n'abantu benshi ibaze nk'ubu ndagucishijemo nka publicité nko muri filme igira ibihumbi 100 mu minsi 2 ibihumbi 100 mu minsi 2 urumva ko ari ikintu cinjiza cyane gose rero kandi ikindi twese turabaye kubera cinema ndambara ndafungura ndariha inzu kubera cinema n'ivyo byose bibaho uvyumva neza ko abantu bari umukati rero aba boss mu investisse muri cinema ndabarahiye ntimuzorogereta iyo abantu benshi tumaze kuyaga bakina cinema usanga pase yabo hariho ibintu vy'abacalenjinze mu buzima busanzwe bikomeye basi bikomeye ugasanga umuntu yagiye gukina afise pase ikomeye ndabazura n'abazi benshi mu mukinana ne kumenya nawe niki kintu cyabaye muri pase yawe gikomeye Gender exception bash kuko imana jewe n'ukuri ubuzima nabayeho ntago nafashwe nabi n'abavyeyi ntago nta kintu uvuga ngo trauma no bamfise oya ubuzima nabayeho nabaye ubuzima busanzwe mama wanje yambereye vyose je nakuze nta papa wanje fise yapfuye ntaravuka nitevye imana ntaravuka ndi misigaro mugabo jewe no kubwira ko tambanki ya papa nigeze numva babwije kuri rero jewe n'ukuri amashuri narayiza neza nta minervari nigeze mbura nta musi naraye ubusa byose ndabishima imana kabisa birumvikana ari ngeno doshe ngeno tagase n'umutima mwiza abagabo jewe manisekera kanaga stress gake n'umutima mwiza yego narasirimwo karimwo bien sûr ndayo vy'ubuya akanyama karimwo kandi nyamegere kuri 32000 gusa ahubwo umuyikubita nk'ibiharage semira hembe uveza ugana uri kuravuga ubegura beza kwisagaye ko ndazige niho oginga tanyamirimu umukobwa mwiza ati reka ndazige nyene tanazijya gaki umwana w'imwari nyama twiga kuri bonane ku musi mikuru twiri ibiraya n'intore uzi yuko abantu bamwe barakora baciye batwenga baravya bato umuntu akavuga amajambo angano atagase nk'uko wonya nibaza ko kuvyiba canke kugira igikuriro ni amaraso y'umuntu ukorana n'abazama ko mugabo badafise umubiri nk'uwiwanje ego umubiri mwiza kweri Imana ishimwe 2025 twitege iki 2025 mwitege iyindi ntambwe mwitege Cadeau mushasha mu yindi shusho mwitege ibintu vyiza cyane gose n'umwaka ntaguciriyemo Cadeau izina Cadeau ryavuye hehe amazina yanje nitwa Kagisye Arnisia Ravelle Cadeau ni izina ryanje mama wanje yari inyise sinzi cyamwe espere kunyita Cadeau kabisa sindamubaza mugangira ni kubera ko uko kuntu naje nanyuranye na papa peut-être ego ikintu kintangaza no kuntu witwa Cadeau akaba Cadeau Ravelle jewe ndi Cadeau sintanga amakado simfise n'amakado ni jewe Cadeau peut-être ko twinjiye mu minsi mikuru ngira niho zoyiba mana nta kintu nukuri bakunze bayagateka je nta kintu nemeye ataza kuvuga ngo ndumubeshi nta kintu nemeye kweka atakintu wikura Cadeau bagabo uri kurandondera ngaha kweri nta kintu nikura gute none uvuze ati nta kintu nemeye ntaco nemeye ko nzomuha
none ubu tuba abagenzi atake na kimwe twigira duhana ubwo bugenzi bushingiye basi uratangura wewe aho uza kuvuga waratanguye ubona je nije ntanguye gusaba we niho warasavye urabura bon je n'ukuri ko Imana ndakunda gutanga ikintu batarinze kunsaba ndabona umunsi mwenze gusiprene suppose je yuko nta gusavye oya wahejeje deja nta gusipoza la supposition est toujours fausse okay nditeguriye ku iyo surprise yawe umwaka utarahera nta kintu nemeye none se uvyemeye yuko uzozo umunsi umwe ashaka kuba ari inyuma y'imyaka nk'itanu canke mugabo je promesse yanje nzoyishitse ariko nta kiringo shitse ibintu vyemeye imbere ya kamera nzokwama ndabikwishyuza n'igihe twa ntarapfa sinzoba ndacekwa bariya ndamuteye ishavu umwana mubi kata umwana mubi Denegado kwanza reka tuje kuri aho kantu kubera ko abakobwa benshi mukunda guhabwa ariko gutanga bibagora ninde yaba mugaje icambere gufatira mu kivunga nikosa nanje navyo atabakobwa benshi nikosa nagari benshi ubosha ariwe ntaraguha kakado nabwiye ko afise umushi ntashongera baramwigeza ntiyaguhaye ikato kubera ko cyuza mu buzima bwanje none kandi mbagije wewe bon kubisanzwe novuga ko iyo umuntu afise icambere gutanga n'umutima gutanga n'ingabire hariho rero abantu badafise ingabire gutanga sikuvuga ngo umuhungu canke umukobwa ure wese ushaka kumushikira rero novuga ko mwebwe mutegerezwa kuturusha gutanga kuko muri abagabo bien sûr muri abagabo means what means responsibility means nyene mwebwe mutugomba kwitangira mu bintu byose responsibility no gutanga ni responsibility yo nagenda kubarire ndetse ndubaka mugabo nagenda kubwira ni ubaka ntutahanire na ice cream canke imbombo umugore kazaka kunanire twari tunagoye tuba dukeneye akantu gatoyi gusa turakunda affection nyene mundi narapereje cyatumye muvana narakibuze urashubise ndacyumvise nuko niyamba imbombo na ice cream ujya wundi basi yarabikoze kabundi ubundi wa Ureka yibonekaza ngo uramuzi ngo iki niga ariko bariyo ujya yamukurikiye yarakosoye ayo makosa o ntaraza ndamurindiriye ari singo uyu mukobwa mubona ngaho imbere yanyu nta mukunzi afise se niba bivuze nduvuze ngo uramurindiriye oya ntumwihakanye imbere ya kamera twese turira dukuri ubuzima bwanje bwo muri couple sinkunda kuvuga ko mumbabarire oya bavyumvise yuko udashobora kumwemera imbere ya kamera je sinzi ko yakana umuntu fuma nihorera reka ndakwibarize muri cinema yego abakinyi ba filime mubanye gute ndavuga abafanira filime mubanye gute ba Yiyamirije ba Sabasi hamwe na ba Constance niyo cyane yuko muri rya filime Constance niyo aheruka kuransa utarimwo uretse yuko witavye muri lancement officiel abakinyi ba filime bana dufitanye ni mwiza cyane gose abo duhurira cyane gose mu tournage ndavuga nka Mimi nka Sabasi nka Constance tubanye neza tubanye neza na Fanny tubanye neza nuko tudahura kenshi kuko tudakunda guhurira mu bikorwa cyane naje handi umuntu iyo ntari mu kazi vraiment sinovuga ko ntari sociable mugabo nta beef n'umuntu mugabo kandi sindi muri babantu bumva ngo baregeranye cyane gose n'umuntu runaka oya makuru kutabonetse muri rya filime ya Constance ni yarakurondeye ntiwemera ntiyakurondeye ivyo ngivyo ngo bimubaza kuko jewe nta makuru fise oya nta makuru fise kuko nubwo yaba yarandonde birashaka ko bitanshikiriye gusa ko ubwawe nyene n'ivyigeze bigushikira oya ntidashikiriye waciye witumira none hari kuboneka gukina no kuboneka muri lancement officiel n'ibintu bitandukanye ego rero muri lancement yarantumiye muri lancement cyane gose kandi nategeza kuza kumushikikira ko ndamukunda gose cyane buri kandi umuntu ujya mu ntabikinyi igihe kirekire ariko anyigisha cyane gose kudaheba anyigisha cyane gose courage ivyo bintu ndamwigira ko bibiri uvuze kudaheba ntaheba malgré tout weshaka kumubwira iki ntaheba aguma akora kabisa n'umuntu twese tukwiye kwigira ko twese tugomba kwinjira muri cinema twese tumaze mu gihe gitonya
tugiye kumwigira ko iyo ngabire yo kudaheba kwizera ko ejo bizoba bimeze neza yakoreye igihe kinini cyane gose ibindi vyamamare ahubwo usanga ivyo vyamamare biramufasha c'est vrai mugabo nyene ntiyari bwagira ahantu avuga ati iyi filme ndayikoze irimwo ibintu vyamamare nkabarya anye ariko ntigeze aheba kandi yabikorana umutima mwiza no kuvuga akora filme avec passion urabibona ko ari ibintu vyiwe n'umutima wiwe ntiyinginga ntana force nibwo buzima kabisa ego twakoze iganiro ambwira ati jewe nubwo naheba filme yonyine gume binyishe ntiwumva yani biti ingabire ama nawe yawe yitwiki kumbere jewe navuze ivyo bamwigirako ivyo ndamwigirako abandi sinzi ivyo banyigirako tubwira ivyo umuntu yokwigirako oya ubundi wivuze birapfa man wivuze birapfa oya gusa uko biba biri kose hari amakarite wize ko n'amadefo wize tubwira amakarite wize ko umuntu yokwigirako muri filme ego uko Imana jewe vraiment abantu tumaze kugendana cyangwa abantu bamaze kumbona bambwira karite ziwanje ni defo ziwanje azobana wewe oya kuko sinduha ngo ndeke gukora uja muri tournage cyangwa ngo ngiri ko ya bon ndongora kwivuga pe n'ukuri mbabarire mu buzima busanzwe nihe karite wiziko wo kwishimira ko umwana wawe yoyigira nihe defo wiziko utokwishimira ko umwana wawe yigira kambanza nywa amazi cyo kibazo kiragoye agutembe neza murakoze kamere kuri defo defo nizi ko umwana wanje ntifuza ko yogira fise ishavu ritinda guhera really ishobora nko kumara iminsi ngaha meme n'imyaka iyo ni defo vraiment ntashaka ko umwana wanje yogira kuba ari nk'umuntu umaze 2 ans waramwibitsemo indani ico nshima Imana sindabihisha oya kandi nanje umva gwisho kintu kiba kirenza kinshavuza ko urugo rugera kiba ari kintu kiri grave iyo ni defo nashaka umwana wanje yogira amakarite shaka ko umwana wanje yogira ni kwizera nshikiwe n'ikintu sidawa muntu shamva ko ibintu byose bicitse biheze banizera ko ejo hari ikintu ucize ngomba kize kandi ngomba ndakirindanye nyene nibishika kandi mbadisi kabisa ko gira kize ngomba ahubwo ndakirindireye yakwizera ni vyiza waruvuze ikintu cico cyo kugumana ikintu umuntu yakugiriye kibi kandi ngo sikintu cyari cyusaba ari ikintu kinini nike kintu kinini kimaze kuba ko mu buzima bwawe ku buryo sinkeneye ko umuntu wamuvuga gusa icyo kintu ndakeneye ko kivuga kumbure ntagire umuntu azisanga yakoze icyo kintu oya mumbabarire vraiment tukaza kirananiye kwishura ariko nubwo mumva kitaramvamwo ndiko ndagerageza kucomvamo kandi ni ikintu ndiko ndasengera cyane gose ko ino defi mvamo kuko ntago ari nziza abakinyi ba filme nubwo muzikina muraraba iz'abandi bakina nihe filme umaze kubona mu Burundi yakinye ikagukora ku mutima kurusha izindi filme zose wigeze kuraba ishusho y'umuntu Amede Mani Nakitse mvuga ukuri oya hano ni jewe mbajije ntiwambwiye ngo kuramwo nakananaka iyo mbwira kuramwo naca ndakubwira nk'icuna tubwira uyo washaka kuvuga ngo kwera mukora na Amede oya mbwa reka ngenda ndamuha ino credit ishusho y'umuntu ifise ubundi buryohe ifise iyindi parti yivuga butumwa ifise philosophy niko noyita iyaba Imana hajya umuntu abari mumva canke iyaba ari muri koma iyaba Imana yo tugarura kwisi ikazira twereka ibyantu byose baba barimo na undi ni originality yiwe nta yindi filme ndabona hano mu Burundi imeze gutyo uze kwiraba urabe nukuvuga ngo yari muri koma mugabo Imana iramuzana ati ingurabe rero nukuvuga ngo Imana yamweretse babandi bamuririra batari ko baramuririra bamwe bagomba kumwica aribo yari yizeye tu vois ego ça m'a beaucoup inspiré kuramwo Amede we Amede indi filme novuga ya Mars cyane gose umutima ndibaza se ndumwe turi benshi ni Mugisha ego yarakurijije yarandijije yarangyoheye sinabwo ishora nayisubiyemwo ndakuntu wayisanga mu carte mémoire y'abantu bose vraiment
yarespiye abantu benshi muri no runganwe ndazi vraiment abantu benshi barakunze filme ndundi kubera mugisha mama rushitse mwaramubabariye basi ubuho baje nk'ibyo nivyo mbakuje kuva kera vraiment sinigera judging umuntu muri film ngira niyo mpamvu nikundira amahore kugwana kandi ndakubonye mama no mu buzima bubi no mu buzima busanzwe umuntu we wamukorerako oya ukamuhwata nivyo Rwambera bimbwiye abandi barambwiye ngo none ngo bijya bintu bishobora gute ko mbona umengo umutwenga Degaje nabaze kubona uburyohewe n'ababaye babaye hehe kantuzi nakwibwiye sinakwiyeretse nakuravye ndavuga kumbe ni kujya metse sandiki yo arambeshe je n'ukuri nta muntu je n'ukuri umuntu amaze kumbona mbabaye ni baki izimera z'uyu mwaka nta kindi kintu mupanga oya turashaka turategura filme nyinshi nziza zo mu mwaka wa 2020 dusa n'abasozera gira akajambo ubwira abakunzi bacu n'abakunzi bawe kamere kwa bakunzi banje amazi aca kumugina abakunzi ba Cadeau Ravelle abakunzi ba sinema ndundi ndabashimira cyane gose vyimva mutima mwarakoze cyane gose kurukundo mwanyeretse muri no mwaka wa 2024 ku mpanuro mwampaye kuri support yariyo yose mwampaye ku masengesho mwansengeye mwarakoze cyane gose Imana ibahezagire kandi turi kumwe no mwaka wa 2025 mandani mufata mu mugongo mandani mubana nanje mikoga vyanje vyose abakunzi ba Yagateka ndabashimiye cyane gose ko mukurikirana ibikorwa mvabwenge by'abarundi ni ikintu kinini cyane gose kuba mukurikirana ibikorwa byacu kuba mudusupportinga mukumviriza ibiganiro byacu mugashobora kuduterera biciye no muri commentaire ndabasebe rero mubandanye muko subscribe muri ibiganiro byose biba biciye hano mubisangize nabandi barakoze ndagushimiye cyane Cadeau Ravelle urakoze cyane gose Maria reka nagushimire umuntu akurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa 1 ku munota wa nyuma wari wose ubahwe big up on yourself